Mbanje kubaha kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikirana amakuru ateye ubwo tugira tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ari ibintu bikomeye cyane bejeje kumushikira. Sinyari zabuze na cyane ku kibuga c'indege citiriwe Meki Ndadaye i Bujumbura, aho biboneka yuko ku vyombo vy'abasirikare gushika ubu ngubu rero ata connexion bafise. Amakuru dufise ava mu gisirikare na amakuru ahumuriza abasirikare na cyane abahamagarira gufata position kuko umwasi yoba yejeje kwinjira. Bibaye mu nyuma z'uko umusirikare yahora agendanira General Prime Niyongabo gushika ubu ngubu ayejeje kuburwa irengero. Abikekwa bikavugwa yuko rero ari abakomando bakomeye cyane tuza kugaruka ko muri eridonido ry'amakuru twabateguriye. Nubwo biruko biravugwa yuko umugwinyeshamba Red Tabaro wobo wikitse mu kiza cuko ibi vyose biriko biraba. Bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yejeje imisi itari mike yagereza igihugu c'u Rwanda kuba co bagiterera iyo mugwinyeshamba. Ninde yoba yakuye ko sinyare zururutsa ikibuga na cyane indege ku kibuga c'indege citiriwe Meki Ndadaye i Bujumbura. Amakuru dufise arateye ubwoba. Abasirikari gushika ubu ngubu rero ntibarikuriwe guhanahana amakuru ku vyombo vyabo, aho biboneka yuko sinyare zaciye zifatwa. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane abagerageje kubaza umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo yabasavye na cyane kugenda makeya. Nubwo biruko nanone akabahumuriza avuga yuko ico bagiye gutera uruhagarara ari uyu musirikari yahora amugenderera. Bibaye mu nyuma z'uko muri iyi ndwi mu kuyisozera General Prime Niyongabo yategerezwa kujabuka yerekeza muri Republika Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe n'abandi basirikare. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira turi buze kuyabashitsako. Mbaye kaze. Eka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu werereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uri nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru adushikiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kugandagurwa canke agatembagazwa. Amakuru dufise nanone araza kugaruka ku bintu bikomeye cyane. Red Tabara umugwinyeshamba ugwanya igihugu cacu Burundi ufatwa nk'uwiterabwoba wejeje gukura umutima wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Sinyari zabuze mu gihugu nyuma yuko ahegereye ikibuga c'indege citiriwe Meki Ndadaye i Bujumbura. Vyaciye vyumvikana yuko gushika ubu rero atandege irekuriwe gushika nga mu gihugu c'u Burundi, aho nyine n'indege yuguruza abagenzi na cyane bivugwa yuko rero ikiri mu kirere. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira bivugwa yuko rero abajejwe ibijanye na tekinike ari bo nyene bariko baragendura ibijanye n'ivyo vyose. Ninde yoba ari inyuma y'uyu mugambi ukomeye cyane wo guhagarika iminara, sinyare zikaba zaciye zibura. Amakuru dufise ateye ubwoba. Ese koko uyu musirikare agendanira General Prime Niyongabo koba ari agakino wabakinnye Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ari wa mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evariste Ndayishimiye hakoresheje ubujanjwa n'ubuswahili. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze niho nyene yagereza abatari bakeyi mu barwiza atunga kuba baboneka mu mugambi ukomeye cyane. Ubwo nyene yababwira yuko wewe aho bigeze yoba nanone agira asabe Imana ngo imwijyanire imwice. Evariste Ndayishimiye yamwe avuga mu majambo akomeye cyane, amajambo na cyane atarigera anezereza abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Biravugwa yuko rero ahasigaye ari kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ese kuri RTNB nici coba kigiye kuwashikira? Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira duhabwa n'abamenyesha amakuru bakorera kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu bamenyesha yuko umutekano wongerejwe nyuma y'amakuru yaravuye ku kibuga c'indege citiriwe Meki Ndadaye i Bujumbura, aho vyaboneka yuko ari umwasi yinjiye mu gihugu c'u Burundi. Biruko mu nyuma z'uko twizera yuko igihugu cacu Burundi ata tekinike atabuhinga nanone bwokoreshwa kugira ngo bahagarike sinyare. None ni gute sinyare zo ku kibuga c'indege citiriwe Meki Ndadaye i Bujumbura zoba zihejeje kubura? Nayo ku vyombo vy'abasirikare nihe mpamvu General Prime Niyongabo batashimye kugira ico atangaza?
twagerageje kumurondera ku telefoni ngendanwa kugira ngo yishure ibibazo vyacu ntiyagize ico yishura. General Prime Niyongabo yasubije yuko atariko araboneka. General Prime Niyongabo ategerezwa kujabuka yerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Rwoba ari urukino rukomeye cyane rwakinyiwe n'uyo musoda akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko haciye hatangazwa yuko uwahora mugendanira yahejeje kuburwa irengero. Nubwo biruko birakekwa yuko uyo musoda ari we nyene yoba ari mu mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no gutuma ibikoresho bikoreshwa mu buhinga bwa none vyononekara, niko amasoko yacu mu gisirikare yemeza. Abasirikari bagerageje kugira ico babaza General Prime Niyongabo nk'uramutswa amabanga yo kurongora igisoda cacu, ariko ico yaciye yishura kirateye ubwoba. Yavuze yuko ivyo bijanye n'amasinyari ataruhagarara rubiteye. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu biravugwa yuko rero naho nyene umutekano wongerejwe. Nubwo biruko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha wewe ahanura yuko umugwi w'inyeshamba Red Tabara ugiye nanone gufata ikingingwa ikomeye cyane nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashimye gushikiriza yuko woba uterererwa n'igihugu c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ibi vyose vyabaye inyuma y'indege yawushika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi iturutse Zanzibar, nyuma yuko nanone yari yurukije uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika. Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika kuri rigenekerezo nk'isaha z'umugoroba niho nyene yashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ageza kuhashika sinyari zaciye zibura. Uruja n'uruza rw'abantu, ingenzi ziva n'izija gushika ubu ngubu zirindiriye. Amakuru akomeye cyane nubwo ababa muri protokoli y'umukuru w'igihugu bamenyesha yuko ibintu bimeze neza, ariko biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe adatekanye. Bibaye mu nyuma z'uko umwanya ku mwanya ashobora guhagarikwa umutima na bagenzi biwe na cane cane abizigirwa biwe. Amakuru dufise ava mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nayo nyene yemeza yuko Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutangwa imihoho, ariko ko barindiriye bagaheba. Evariste Ndayishimiye abona yuko atagikozwe igihugu gishobora gusambuka. Nivyo koko Evariste Ndayishimiye yoba ahejeje gushikiriza ijambo ry'ukuri. Nubwo biruko ibihanganye bitari bike bibona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ingingo yofata ari ingingo yo gutanga imihoho, nayo izindi ngingo zose ziravugwa ariko gushira mu ngiro ntibikunda. Ahubwo ico ariko arashira imbere n'intambara igiye kuduhuza na cane cane ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Mbibutse yuko ingabo za Afrika y'ubuseruko EAC zakuwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko hakibazwa ukungene nanone abasirikari bacu bahejeje kuba baguma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kandi bagenzi bacu ba EAC baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo gutahuka bashika mu bihugu vyabo. Amakuru dufise yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ategereza gufuta amasezerano ya Afrika y'ubuseruko. Ni mu nyuma z'uko ahubwo amenyesha yuko iyo bagiye kwinjira muri SADC, niko amasoko yacu avyemeza. Amakuru dufise yemeza yuko ingabo za SADC, ingabo z'igihugu cacu Burundi, insoresore bita Wazalendo, umugwi w'inyeshamba FDLR ugwanya igihugu c'u Rwanda, igisirikare ca Kongo FARDC bajeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gukwiragiza amabombe akomeye cyane ku mugwi w'inyeshamba wa M23, kuko amasoko yacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo avyemeza. Tuze kubigaruka ko ubwo abakomando bashika babiri bahejeje kwitaba Imana. Ivyo bikaba vyemejwe na M23, aho yamenyesheje yuko ibabaje cyane, ariko yaciye ishikiriza yuko yakiriye ubutumwa bwa Kinshasa mu masaha ashika 28 ishobora kuba ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane kandi yishura ivy'ubwo butumwa bwa leta ya Kinshasa. Ibijanye n'ibikorwa bitandukanye SADC yamenyesheje yuko igiye gufashanya na FARDC n'ibindi bigwi bitandukanye, ibindi bisirikari bitandukanye bigwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kugira ngo bikure ko umuhari w'inyeshamba M23. Nubwo biruko ndababwira ukuri, amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Evariste Ndayishimiye mu minsi yeze niho yashikirije yuko M23 irimo abagwanyi ba Red Tabara, ubwo yayihakanaga abasirikari bacu, kandi abo basirikari bacu bazwi, abavyeyi bariko barakorora amosozi.
ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha amakuru twamubaza ibijanye na cane cane n'abasirikare bacu bariko barahura n'ibibazo bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma twaciye tumubaza ibijanye n'abasirikari bacu ingene bokugwa mu mabohero atandukanye mu nyuma zo gufatwa n'umuhari w'inyeshambo wa M23. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwishura yaciye umugongo abarundi bose, aho yamenyesheje yuko abo basirikari atari abiwe. Nubwo biruko abavyeyi nga mu gihugu cacu Burundi bariko barakorora amosozi, Evariste Ndayishimiye we akamenyesha yuko ari abagwanyi ba Red Tabara bivanze n'abasirikare ba M23, niko amasoko yacu avyemeza. Evariste Ndayishimiye niko yivugiye. Dufatiye kuri ayo majambo akomeye cyane, abatari bake baciye basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kwivuguruza kuri ayo majambo mu nyuma z'uko igisirikari coco caciye giceka umugongo, aho camenyesheje yuko ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryaciye intege abasirikari batari bake bari mu rugamba badatahura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yo kwizegwa dufise kandi duhejeje kuronka aka kanya yemeza yuko ivyatangujwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bigiye kudukwegera twese akarambaraye. Bibaye mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye wewe atiyumvira ingene abasirikari bacu bariko barahura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihugu ca Kongo, mu nyuma z'uko na cane Kongo iteka umusirikari wacu aguye ku rugamba. Kongo yoyo ataco ihomba, amahera iba yarishe na cane abayashikirijwe abategetsi bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi. Ayo mahera biboneka yuko ataco amarira abasirikari bacu. Abaryango babuze ababo gushika ubu rero ntibashumbushwa, niko amasoko yacu mu gisirikare avyemeza. None ninde yo bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Bihejeje kumenyekana yuko sinyari zabuze kumva zitandukanye. Hoba nanone haribazwa icoba catumye izo sinyari zibura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ese koko coba kigiye gufatwa? Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugira ico ashikirije ku bihugu bitandukanye nyuma yuko mu makuru aza turibuze kubashikiriza ijambo rikomeye cyane rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yeze yasengeye igihugu c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yapfukamye aragiza Imana ibikorwa bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Nubwo biruko abatari bake bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye adakwiye kubandanya yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vy'amasengesho, yama yibonekeza mu bukozi bw'ikibi na cane nka kizigenza w'imbonerakure, kizigenza w'igisirikari kirungikwa mu idarapo rya FARDC n'ibindi bitandukanye. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane twahawe n'abasirikari ariko nanone tutokubahuka gutangaza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanjye ya Burundi News TV. Turaza kuyagira ko amatoza hama tuyabashikirize mu buryo bw'idonido. Turaza kugendura ibikorwa bitandukanye vya Perezida Evariste Ndayishimiye tuze kubibashikiriza muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Dufatiye ku kungene ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari akamaramaza, biraboneka yuko Evariste Ndayishimiye wewe n'abagenzi biwe bategerezwa kugira ico bavuze ku bijanye n'ibi vyose biriko vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa yuko Evariste Ndayishimiye yasishize inguvu ziwe zose ku radio n'imbonesha kure ry'igihugu, aho vyaboneka yuko umwanya ku mwanya ishobora gufatwa ikudeta igaca itangazwa kuko mu mwaka wa 2015 vyakozwe hifashishijwe iradio RPA. Amakuru akomeye cyane dufise arateye ubwoba. Bob Rugurika niwe nyene ahijeje gukura umutima Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'amabanga akomeye cyane yahabwa n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru yo kwizegwa dufise na amakuru turibuze kugaruka ko kandi turibuze gutanga ko umuco kuri ayo n'ayandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Dufatiye kubiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi, biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugira ico yokora na cane ku bijanye n'ibiriko birakorerwa mu gisirikare cacu. Ni gute General Prime Niyongabo yoba abandanije kandi yoba abonetse mu mugambi ukomeye cyane wo guhinduka umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, aho biboneka yuko ibi vyose vyoba bigiye guca bikwega akarambaraye. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora gutembagazwa. Amakuru dufise yemeza yuko nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya ashobora guhagarikwa umutima. General Prime Niyongabo yoba ari urukino yakinye kugira ngo ayovye umukuru w'igihugu abandanye amuhenda.
ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Uyu musirikari yahora agendanira General Prime Niyongabo yabuze mu minota 34 iheze. Niko ivyombo vya gisirikare vyaciye bikwiragiza amakuru atari makeye, aho bamwe ubwo nyene bavugaga yuko uyu musirikari yoba ari mu karuhuko, ariko bidatevye haca hamenyekana yuko atigeze ahabwa uruhusha rwo kuja mu karuhuko. Niko amasoko yacu yemeza. General Prime Niyongabo wewe yitangariza yuko ibijanye nuko sinyari zibandanya zibura na cane ugukominikana hagati y'abasirikare n'abandi bigaca vyanga. Ibi vyose bidakwiye gukura umutima abasirikare, ahubwo ico bakwiye no kumerera amagabo kandi bagasabwa kwitondera ibiriko biraba. Perezida Evariste Ndayishimiye bibaye mu nyuma z'uko gushika ubu rero wewe afise ubwoba n'igishika yuko umwanya ku mwanya ashobora gushigirwa ko na cane ashobora gushikirwa n'ivyo yirahuriyeko. Amakuru dufise yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kubona yuko sinyari zejeje kubura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, abahinga baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bama bahabwa indaro ngaha mu gihugu c'u Burundi, biboneka yuko ari we nyene baciye bifatira mu minwe ico kibazo. Biruko mu nyuma z'uko umutekano ku kibuga c'indege wowo umeze neza. Biribazwa niba koko boba ari abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cacu Burundi, canke niba yoba ari ibibazo vya tekinike nk'uko vyama biboneka mu bindi bihugu bitandukanye. Ariko ibi vyose ntibimenyerewe ngaha mu gihugu c'u Burundi, nibwo bwa mbere na cane ivyuma bikoreshwa mu kumanura canke mu gukurura indege na cane biboneka yuko bibuze sinyari. Amakuru dufise yemeza yuko kururutsa indege nanone bitegerezwa gukorwa n'abahinga babigenewe. Ni mu nyuma z'uko abo bahinga karuhariwe bamenyesha yuko bananiwe. Nk'uko amasoko yacu mu gisirikare avyemeza, biraboneka yuko General Prime Niyongabo yoba ari mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Uguhenda Perezida Evariste Ndayishimiye ku kungene ibi vyose biriko birakorwa birabonekamwo igipfungu cinshi cane. Perezida Evariste Ndayishimiye asabwa kwikebuka akaraba imbere kugira ngo umugabo amenye ibiriko biraja mbere. Dufise amakuru yemeza yuko umugwi w'inyeshamba Red Tabara woba ufise inguvu ziteye ubwoba. Koko Red Tabara yoba ishobora gutembagaza ubutegetsi, ariko biracagoranye nyuma yuko ukumvikana hagati ya Red Tabara n'indi migwi yitwaje ibigwanisho igwanya igihugu cacu Burundi vyohuza imbaraga kugira ngo nanone izo nguvu zavyo zibandanye zigira ico zikoze nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bimeze bite? Mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye anezerewe no kwirukana umwari wa M23 mu gataka kabo ka Kongo, ahubwo akishimira kuwukura kuri ako gataka. Ivyo bimeze gute? M23 ifashe ingingo ikomeye cyane yo gufashanya na Red Tabara mu bikorwa bitandukanye vyo kugaba igitero gikomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Mbahaye ikaze timuje kure. Nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, kandi iteka umunezero n'ibyo tubipfuriza. Tubipfurije nanone kugira ibihe vyiza. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru ari twabateguriye. Ni gute sinyari zibura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, kandi sinyari zaho zikorana n'abahinga batari bakeyi bama bakorera Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko mu kumenyesha ayo makuru bikabandanya birimwo igipfungu cinshi cane. Ese General Prime Niyongabo yoba afise uyuhe mugambi? Mbahaye ikaze timuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.